Ikiringo kirenga ukwezi kirarangiye ku cari catanzwe n'ihinguriro Braludi ikinyobwa ca Amstel ndende y'amaritiro 65 kitaboneka. Ivyo biruko mu gihe abanyagihugu bo bamaze igihe barindiriye ko ico kinyobwa kiboneka, amaso agahera mu nzira, bagasaba ko cosubira kuboneka nk'uko ibihugu bibanyi bikironka. Abanyagihugu barasaba leta yuko ivyo bintu bihagarika bakabaha ikinyobwa Amstel ca kera nk'uko bahora bakironka kandi nk'uko basanzwe bagiha igihugu kibanyi ca Kongo. Ni ukuvuga yuko muri Braludi baraduza ibiciro, ariko mu gihe bari gutanga ikiringo c'uko guhera itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu gushika itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu bariko barasubiramwo ivyuma bisanzwe bikora izo nzoga kuko iyo nzoga izosubira kuboneka. Ico kiringo caraheze, abanyagihugu bararindira ko iyo nzoga iboneka barabura. Ikibabaje kurusha nk'uko bishikirizwa n'abanyagisagara ni ingene bisa nk'aho batakinacemerewe kudandaza ku mugaragaro ico kinyobwa ca Amstel, bakanagikena birenze urugero kandi gisanzwe gikorerwa mu Burundi. Leta ivuga yuko bayigufatanye ariko bayidandaza bazoca bagufunga bagucira ibibanza ukibiriraho. Igiye muri Kongo biguma muri Kongo atakamaro ko kugaruka ngahino i Burundi. Ukuri birateye isoni kubona Burundi yifuza ico kinyobwa kandi gikorerwa mu Burundi, hanyuma bagatanga ikori muri leta kandi kigakorwa n'abarundi ariko nabo bakacifuza kandi kurabaza muri Braludi none bigenda gute ko turiyo nzoga inzoga twe turiko ariko imodoka zo muri Kongo nizo ziza kuyipakira. Amakuru ava mu gisagara ca Bujumbura abandanya amenyesha ko uhereye mu makatiye nka Nyakabiga, Bwiza, Kanyosha n'ahandi atari hake ikinyobwa ca Amstel ndende ya sanilitiro 65 kimaze igihe carabaye umuzi w'ibuye. RP yatwarondeye abo mwihinguriro Braludi kugira bagire ico bashikirije ku kibazo c'iryo kena ry'ico kinyobwa turabakena.